mu gihe uno mukinyi wa filme Mimi Mireille yitegura gushira habona filme yiwe Cira munda Innocent yakomeje kuvugwa ko byinshi cyane ubona yuko ari imwe mu bintu byagiye bigaruka ku ma headlines. Apostle King Dieudonné biciye ku ruhome rwiwe kwa Facebook ntiyatanzwe no kuvuga aho yanditse ngo rizoba ari ryambere ngiye gushigikira ishigwa habona rya filme mugabo numva mpwemu yanje ko bikwiye ko dushigikira izi mpano mu Burundi. Ati rizoba ari ryambere ngiye gushigikira ishigwa habona rya filme mugabo numva mu mpwemu yanje ko bikwiye ko dushigikira izi mpano mu Burundi. Mimi Mireille nasanze aciye bugufi gusumba uko abantu bamuzi, hanyuma ntangazwa nuko akina film za gospel zivuga cyane cyane ubutumwa bwiza. Yarangendeye kubiro ndamwakira ndi kumwe na madamu wanje tugirana ibihe byiza. Yabandanije avuga ati ndabatumiye kuhaba dimanche no kuvuga ku munsi wa 15 z'ukwa gatandatu ninga kuri Ozone Galaxy mu Ngagara kuva itarike nako kuva isaha 8 nanje niho nzoba ndi n'umuryango wanje. Woni Apostle King Dieudonné yabandanije avuga ayo majambo arangiza avuga ngo courage Mimi Mireille n'abandi bose bafise impano turi kumwe namwe mwizina rya Yesu abakomeze. Umwanditsi undi yahise agira icavuze kuri ano majambo amera nk'uvyereka abantu, ariko ubwo ruhande ntibashima ico babigize ko ahanini. Yamara umwe mu bantu bongeye kubigaruka ko byongera kugaruka n'ubundi ku ma headlines nuno evangeliste analyste Nyamapro aho yahise aterura bino Apostle King Dieudonné yavuze, nuko yandika kwa majambo avuga ngo sinzi gituma ngize ubwoba kuba Apostle ashizemwe madamu wiwe abasengera muri Gerizo des Âmes na muri Ndufakome murambwire Giheko na Feba nabo wosanga babizi. Tujyame rero dimanche tujeyo. Uhise wiyumvira iki kuri ano majambo Nyamapro yashikirije nyuma yo kumva ibyo Apostle King yaravuze? Ni kuri Ozone Galaxy mu Ngagara, azoba ari isaha 8 z'umugoroba. Tuhahurire turi beshi tariki 15 z'ukwa gatandatu twirabire ino filme Cira munda yakomeje kuvugisha benshi. Mama Kwise inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa Inshuti ya Bose. Hewe gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima. Urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari, gute, hypertension, amaso, infection, igitigo, hepatite B na C, amibe, umusipa, abafise ikibazo ca estoma, amafyigo, ibivyimba, umugongo, rheumatisme, asima, kudadarara, iziba ry'imitsi, indwara z'urukoba, intandara, kumeneka umutwe bidahera, ingaburo ku bavyeyi bibungenze, kongereza inguvu ku bubakanye, imvune, amakonyera, sinezite, babana basobaho baryamye. Ico kigo kirabafasha cyane, benshi kimaze gufasha baragishingira intare n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko. Sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuze imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he? Ikigo c'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247. Inshuti ya Bose ni inshuti yawe. Inshuti ya Bose ubuzima butatse amagara meza. Digo Entertainment.